Rino G umva ukuri bamwitwa Rino G umva ukuri akubwira ati akanyuma. Yes, ni Rino G nokubwira neza yuko rero kuri uno musi nyene asohoye indirimbo yitwa akanyuma. Inyuma y'indirimbo nyinshi zagiye zirakundwa harimo za Legend n'izindi zigiye zitandukanye, harimo za remix za Legend ari kumwe n'aba Dramati n'aba Bifis on the flow n'aba Edi Pro. Yes, inyuma y'aba ndirimbo Tuza ari kumwe na Sabi satura amabafure n'amabuye arikuye indirimbo yitwa akanyuma. Ni indirimbo novuga neza yuko imaze isaha imwe yonyene ku rubuga rw'uwo muririmbyi atwi izina rya Rino G umva ukuri, asanzwe yamuka mu ntara ya Kayanza. Yes, ni Rino G yamenyekanye cyane atangiye gufashwa n'umwe mu bapromota bakomeye mu Burundi, Landry Promoter, kuva aho atangiye kumufata ukuboko. Ni Rino G izina ryiwe ritanguye kuvugwa cyane cyangwa se ritanguye kumenyekana cyane ku bikorwa bigiye biremereye, amavideo arimo quality, ubona neza yuko ari amavideo arimo amafaranga. Ni Rino G kuva mu ntara ya Kayanza yakoze umuziki kuva kera, ariko aravuga ati reka manuke mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo mbashe kubandanirizayo umuziki wanje. Ni Rino G yaciye manuka mu gisagara ca Bujumbura, aho yagiye afashwa n'abahinyanyuzi bagiye bakomeye, harimo Masterland yasanzwe amufasha kuva kera akiri mu ntara ya Kayanza, ariko amaze gushika mu gisagara ca Bujumbura ntigeze amwirengagiza na gatoya. Yes, ni Rino G rero yakoze amahiti menshi amaze gushika mu gisagara ca Bujumbura, harimo za Tuza, harimo za Player, harimo za Legend n'izindi nyinshi mwamenye nizo mutamenye. Uno musi akubwira ati akanyuma. Ni indirimbo nokubwira neza yuko aka kanya ndiko ndavuga imaze isaha imwe ku rubuga rwa Rino G umva ukuri, cyangwa se kuri YouTube channel ya Rino G umva ukuri. Ni video yakoze asa nk'umudogiteri, novuga neza yuko yatinze ari nk'umudogiteri, aho yari karakora umukobwa avuga ati aka nakanyuma uyu ni mwamuroga nzoca mpeba. Yes, rimwe mu ndirimbo irimo inyigisho ugerageje kumviriza uko iririmbitse cyangwa se amajambo ari mu ndirimbo. Ni Rino G utokwirengagiza yuko ari umwanditsi mwiza w'indirimbo zagiye zirakundwa. Mbega indirimbo akanyuma iraza kuba trend nayo irakwiza umuriyoni nkuko izindi zabikoze. Mbega akanyuma iraza gukundwa. Ni indirimbo yakorewe muri studio, yakorewemo indirimbo Je veux bien ya Sabi satura amabafure n'amabuye. Uwakoze indirimbo ya Sabi niwe yakoze ino ndirimbo ya Rino G yiswe akanyuma. Nimba utarayiraba simbira kuri YouTube channel ya Rino G umva ukuri wirabire indirimbo akanyuma. Ndagusaba gukora subscribe kuri no YouTube channel kugira ngo uzurahabwa amakuru. Je uri kurumva kuri micro Ishboy.